Shalom shalom bakunzi ba Salacom TV1 nkuko mubibona ni irambonagire nizere ko mumeze neza nanje meze neza cyane turi kuri Salacom TV1 bandanya mugira like comment kugira ubutumwa bubandanye bushika kuri benshi behind camera muri kumwe n'umusaza 1K hariya ku buhinga bundi bienve on the mix imana ibahezagire cyane rero uno munsi tugomba kugira igano kiri special gira mugenzawe tugomba kugira igano kiri special no munsi tugira iganiro na staff yo muri Salacom rero tudatevye reka twakire uwa mbere asanzwe ari udasanzwe karibu sana uyunye nomwe mu bari muri staff ya Salacom ego none mwebwe mujejwe iki muri Salacom murakoze cyane muri uno mwanya nsanzwe mpagarariye rino shira hamwe rukristo yitwa Salacom murakoze ego hama akazina kanyu bamenye nimba mwubatse iki mwibwira abakozi bacu ba Salacom babamenye ego ku kazina kanje amazina yose nitwa Nibona Inosa Bega Inosa twovuga mu majambo make Salacom ni giki Salacom ni ishira hamwe rukristo waritanguje yarose hishyurirwa ngira ngo amaze kuraba platform yacu bamaze kubibona yarabisiguye kanininya aho hishyurirwa ryavuye hama ashira mu ngiro iryo hishyurirwa Imana yari yamuhaye ego bega nk'umuntu aje muri Salacom yo hasanga ibiki hakorerwa ibiki Okay, murakoze cyane. Muri Salacom hari ibintu byinshi cyane gose. Novuga yuko biri mu mice no ngerageje kubisigura biri nko mu mice nkine canke itatu. Icambere cyo Salacom ni izina donc novuga mu gifaransa ryangloba ibintu byose. Ryangloba ibintu byose bikorerwa muri Salacom. Salacom kuvuga kari nka sigle. Ego none mu majambo yose twovuga kari gute majambo yose ni urimi rw'icongereza ni Salvation and Love Communication Ministry ego mu Kirundi novuga yuko nishira hamwe y'urukundo ego agakiza sishatse kwivuga byose uko biri ariko shatse kuvuga ibintu biri muri iyo ntuze ya muri ryo shira hamwe ryose ngerageje nimwe twumvise communication cyangwa yuko kwamamaza agakiza n'urukundo harimo agakiza kabamo n'urukundo ego ni novuga yuko ari naco yubakiye ko cyane nkuko Salacom isanzwe ifise n'icivugo ngira ngo beshi ntibabibakiye icivugo cyaryo kivuga ngo agakiza urukundo nizo nkomezi zacu ego rero twariko turavuga ati mbega muri Salacom mukorerayo ibiki namuvuze yuko biri mu mice ine ego ngo tugira ko umuce wa mbere ni gute ego muri Salacom ubwa mbere na mbere novuga ngo hariyo Salacom record Salacom record ego studio ya production ego ya production indirimbo beshi ya audio mvuze record beshi bacha ego hama hakaba wundi muco wa Salacom studio ari yangira ngo ari navyo tiko twakora ibintu bijanye n'amakamera ibiganiro kugira gukora ama clip twumvise record hategezwa kubaho na video ego rero uwo muce nawe urimo hakabamwo photoshoot nivyo beshe batari bazi nayo isigaye irimo none aho onye kuri photoshoot ego muragira amafoto meza cyane gose jo atadoza abantu tuzanga bagize ibintu nyene atevye twizeza abakunzi bacu yuko boza bagasanga ibintu bimeze neza uzohashika wese ntazoba desi je ndakunda kubwira abantu ati umuntu wese ashitse muri Salacom ivyo yumva ko umuntu abantu bariko baravuga hanze heshi atandukanye ngo muri Salacom hari ibi nibi hari ibi ntazoba desi azosanga uko babimubwira nyene ariko biri ntaguciriyemo muri Salacom record muvyo twubakiye ko cyane hariho gukorera muri domaine ya professionalism ibintu byacu turashaka yuko biba ari vyiza bibe vyiza kandi bibe vyiza rero muri ivyo nico tumane ko ndavuga ngo n'ivyuma vyacu ivyo dukoresha biri professionnel keretse n'abakozi aba producteur babikora bashoboye twaragerageje turarondera
abashoboye abari class benshi nkunze kuvuga ngo benshi iyo bumvise ngo nishi hamwe rukristo baca bumva yuko umengo bazohava bazana ibintu bya fake ariko twebwe muri Salcom siko bimeze ego muri Salcom dufise ibintu vyiza byose uw'Imana yahaye yishurirwa yaramuhaye novuga ngo ingabire novuga ngo ingabire Imana yaramushoza kugira ngo yinvestisemo amanza amafaranga yitange ashiyemwo uburyo buboneka kugira ngo ibintu bishobore kuba vyiza uko benshi bamenye ko ibintu vy'Imana menga ni ibintu bya bisanzwe nta muntu ashobora gukora ibintu vyiza cyane ariko nk'ikindi twokongera ko barabona hano turiko turagira ibiganiro santu hamenyerewe turatembera hariho uburyo bwo gushika kuri tere tugakora ibiganiro ahantu heza neza cyane rero nari ngeze ku muce wa kabiri hama ku muce ugira gatatu harimwo ntuzenya Salcom TV1 televiziyo reka mvuge ngo TV online iteye imbere ngira ngo benshi barabona yuko n'amasanamu acako canke ibiganiro bicako barabona ko ari ibintu professionnel iri kuri YouTube yego mugano kuri Facebook hariho page hose no kuri Instagram hose no kuvuga ngo umuntu wese muri domaine yiyo kuri réseaux sociaux akunda asanga ashobora gukurikirana ivya Salcom neza hama ikindi naco muri Salcom hariho Salcom imprimerie ego niko ndavuga ngeze kuri wa mucugira kane hariho Salcom imprimerie Salcom imprimerie rero igitavyorosha igiteka igitavyorosha imprimerie imeze neza cyane gose isa n'ibikoresho atari vya bindi uvuga ngo nje gusa ngo shaka commande ubupira ngo ijana umuntu akaca ngo uzogaruka akaca banza kuza kurondera abangubwira hane muri Salcom imprimerie dufise amastock nuvuga yuko naho woza ubunyene ukavuga ngo nkeneye mu nkorari imipira amajana 5 igihumbi tukugira jewe ndiko ndavuga imprimerie natahura vya bindi byo gusora amabashe kwandika ibintu navyo murabikora byose turabikora hama mugaca mudandaza n'imipira turakwemprimira ko cyangwa turagushirako ivyo babifuza ari nk'umuntu yifuza ikintu mwandikira bientôt hazoba le premier mai umunsi mukuru w'abakozi mu gihugu urumva nk'uwokenera intari ishira hamwe entreprise cyane ama association ama cooperative yifuza nk'udupira dusa murashaka kubandikira ko nivyo bifuza ko mwandika byose ico wifuza ama equipe murashaka nta kintu na kimwe tudakora muri imprimerie muri imprimerie muri Salcom imprimerie turabikora byose kandi sa n'ukuntu mukiriya avyifuza sitwe tuvuga ngo tubikora kugira ngo tuyorohereze uko umukiriya yifuza ikintu twebwe niko tukimukorera bakunzi ba Salcom TV1 muravyumva ni ibintu bidasanzwe nkuko twabibabwiye turi mu kazi gakomeye kandi kadasanzwe cyane rero murumva ko hari ibintu byinshi kandi byiza rero muhishikire mubibone ariko rero mwavuze ko mufite ibintu byiza ubwo amabere yawe ntateye ubwoba oya amabere yacu ntavuna ameze neza cyane rwose mbere abazohishikira bazobona yuko bitandukanye n'andi ma imprimerie bari bamenyereye twebwe iwacu haba muri ntuzenya muri societe yose ko nayivuze ya Salcom yose ibiciro by'iwacu ntibivuna umuntu wese ahashitse icifuzo ciwe kirashikwako ego hari publicité numvise hari ibindi bikorwa mukora byo guja mu maeglise ari abafise ama couverture abafise ama diplome abaraganira amadote navyo nyene mashaka kugenda mukagira ama image nta na kimwe tudakora muri ntuzeye muri Salcom kwibeye nziza cyane kandi aho wifuza hose turahashika kandi ikindi nagomba ndenzeko muri Salcom navuze ngo biri professionnel si hahandi muri Salcom si hahandi uvuga ngo ngurumva ngo nari nkeneye ngo uko ngo muza kunkorera ikintu kanaka muze gufilima ibintu kanaka cyangwa muze kugira couverture y'urubanza hama dutangure gucererwa ucu usanga ngo wakozi bacerewe ucu usanga wakozi ngo wabuze ukuntu baza ukabona baje kumaboto muri Salcom byose birakwiye imidugira hari ibiki byose nta na kimwe kibuze nimba udukeneye ku rubanza dushika ata kubera nta ngorane zo kwiyunguza dufise murakoze cyane ikibazo cyanyuma gikomeye kuko muri business hari ikintu abantu bama bihenda ko bategera bibuka ni ikintu cyitwa akeye mbega umukiriya agenda ntimumugara ko ntimumufata nabi garuka uzogaruka ejo nisimbiye kwifungurira uraza kugaruka murakira neza abakiriya
muri Salcom twakira neza abakiriya yamvugo bakunda kuvuga ngo umukiriya n'umukwe twebwe twoho turabirusha sinzi ko no shobora kubivuga muri Salcom umukiriya twebwe arutana umukwe arutana umukwe n'ingani ko rugerageza ko kubivuga tumwakira neza uko yifuza ikintu cyose uko acifuza tukimukorera uko nyene kandi tubafata neza abamaze kuhaza bakahashikangira bamaze kwibona ama service yose barabona yuko ivyo turiko turavuga abamaze kuhashika bamaze kubona yuko ivyo tuvuga ari ivyo kandi n'abatarahashika nabo reka tubatumire baze bahashike biboneze turiko turavuga yuko si bya bindi byo kubabesha cyangwa byo kuvuga ngo twatira abantu baze ivyo turiko turavuga muri Salcom nukuri kandi muri Salcom tubandaya tubaronderera n'akariga n'ibindi vyishi biri mu nzira bazobandanya babibona uzokwitura Salcom bwa mbere ntazosubira kwipfuza gusubira kuhava. Yes, navuze ngo ikibazo ca nyuma ariko twe aba journaliste sanga tugumana ubuntu bwinshi twobaza kugira ibintu bibandanye bimera neza kandi tugume tubabizigirwa kuba dukurikirana mbega Salcom itumbereye bagenekereze abakunzi bacu n'abatari bwabimenye babimenye bumve naho ikorera. Okay, urakoze kuri ico kibazo ngira ngo benshi bariko baranavyiyumvira bariko baradukurikirana. Salcom ineza na neza iri muri ville. Reka mbanze mvuge kuri muri ville. Hama ndatanga localisation nziza muri ville. Twe dukurikirana na benshi bari hanze bari Igitega mu Burundi. Igitega muri ville neza na neza musi isoko. Ego uri kuramanuka musi isoko. Utubona ahantu donc ku mutoyi uramanuka ukamanuka ugashika ahantu ku mutoyi benshi barahazi kandi uwo baza wese ati ku mutoyi ni hehe aca hashika hama ashitse ku mutoyi akiraba gusa acabona ahantu hari amapancarte iburyo bw'umutoyi iburyo bw'umutoyi acabona ahantu hari etage y'inivo imwe ahantu hasa neza buri yego twavuze ko ahantu ari ibintu byiza bikorera n'ahantu heza ahantu etage ifise nivo imwe munsi rero munsi niho Salcom ikorera yego Nasa tugushimire cyane murakoze cyane numva naho uvuga ibya Salcom ngo imaremwe no mwanya tukumbure tuzaturondera kanya tubiganira kugira benshi babaranye bamenya Salcom ibyo ari byo n'iki kirakora. Ego murakoze cyane kandi mwakoze no kumakanya murakoze nawe ego Imana ibahezagire amen.